Rosa. 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 Where? Rosa. 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 Hawaii. Sa? Kutavuga Rosa. Kutavuga. Maisha, impundu z'umwana ziri hehe? Iki by'abana birandara. Kweki bitakuraba none. Ndabakazinjwe ejo. Kandi ukura namese z'umwana nazo ziri hehe ngaho? Sinaho birakuraba, baza gufata umwanya wabyo wo kuyimesa. Oya n'iz'umwana wari kuzimesa. Jana kubye numva mutera rwaserera kuva kera. Ega nabumva ndigahaye. Muri ko mutera rwaserera mupfiki. Maisha. Sa. Wowe nkubu jese sobanukirwa no gusobanukirwa. Nijya ziragwa ku meza ugakura amasahani muzikura. Ukaguma wibereye mu bintu mengo sinzi ubwoko muturukamo je nabwo nzi. Tugende utore bijye bihuzu biri mu nzu. Bimese byose n'amaboka yose ya mesi yashobuje. Ntagiye nimwe sanga icyandagaye. Nema buje ndi ko ndaraba. Umenga harakazi tutafatanye mu ipatana. Sibi. Akazi ko kumesa amaboka jewe n'icyaha cy'abana icyo nticyarimo mu ipatana. Iboka zashobuje zitegereza kumeswa. Sibyo? Turumvikanye? Sofu iyo wanje niyo ntuko. Mugizashobuje nakazi kawe kuraba. Ariko n'ivyaye. Je nagira ivyo biraba abayayi. Ko muhagaze nk'abasuda ngaha nibiki? Nyatara abakozi barabo bamenye umutwe. Bakoma batera induru je sinzi nico bapfa kwe. Maisha umukobwa mupfiki. Nenda kubaza ikintu kimwe. Wewe ntufise akazi kawe, ubu ntafise akazi kiwe. None ni ikihe wewe kora akazi ujejwe, ukore, uteke, hanyuma umese, ubu nawe arera uwo mwana n'ingorane ziri hehe? Mbe umwana ari hehe ho wamusize? None aryamye muca muza gushwana ngaha mutera induru. Uraze je ndyamye induru mwavugije nkabura n'itiro. Kandi wewe wagakobwa we induru yawe umenga n'uruyuki ruba ruriko ruravuga nga mana y'isi n'ijuru. Hamwe umuntu nyene abura n'agatiro kubera induru yayo. Maisha. Nta soni. He? Mbewe kutagiye ukazi byagenze gute? Nyatari nagize itiro gishi. Gusa nanandikiye umushef kwanza gufatiye kuko yanaye mugiye. Sha, ibintu ngaha byose ni ngorane. Nyatari biragoye ibyo bakoze. Yewe genda rero ndabira umwana urako yikangoye. Hamasawa rero muyirigwe. Gute? Neza buhoro. Mwe n'umugwayi ubona gute? Ni gahoro nyene. Zogenda neza mbe yafunguye.
muga Sawa. turabimuha ariko ntabirya ko atatera vumese niyo mpamvu n'ibyo tuzana ubu nitwika turamuha kubera turavumese. Nibaza ko atakibazo bijya kuko n'iyi serumu twamuhaye irashobora kumufungurira mu kiringo aba atariko arafungura nk'uko vyategerezwa. Ubu wari wamuganirije n'ikiyago ukaraba ukuntu bimeze? Namuganirije gahoro ariko kubera azungurirwa turamwicarika bikanka, niyo mpamvu rero tumwicaritse ngo tumuganirize duca tumureka kubera atubwira ingene azungurirwa cane, duca tumureka rero ntituganira pe. Mugabo nokubwira yuko borema, niyo mpamvu iyo mushikanye umurwayi kwa muganga Imana idufashije tugafashanya iragenda neza agakira, ntuhavugire umutima uhagaze. Ego sinzi kuva hamwe kare nterwa asubire kwikangura. Yikanguye gatoya terasubira kuryama. Biriko biraza ndavyumva. Tekane umurwayi wanyu tuzogerageza ibishoboka vyose tumukurikirane mpaka tumubone ko ari muzima. Muga Sawa. narifise ico nshaka kukubaza. Kaze nta ngorane. Hama nk'iyo umuntu amaze iminsi 3 canke 4 ngaha akaba aticara kandi akaba adafungura kandi akaguma azungurirwa cane, birashoboka agakira? Mabuja nakubwiye Imana irahari natwe abaganga turahari, reka tumukorere ibishoboka vyose kuko harya umuntu kugira akire ni intambwe sivyo? Iyo mpamvu tuguma tumukurikirana turaba ku munsi intambwe agezeko n'ibipimo agezeko, nukuri amutekana je ndabikwijeje ko azokira umurwayi. Murakoze. Kandabe ibipimo bimwe bimwe aho bigeze turabe n'ibyo twashobora kumwongera, ndazi kugeza hirya y'ejo zo wamaze kubona uwo ari we. Murakoze cyane. Yego. Nsanya kuba. Namahoro. Basho je nari ndagukeneye. Yego ni sawa none nawe. Sawa. Naho ni vyiza. Hama mushikanje bameze gute? Nukuri umurwayi ni sawa biriko biraza, n'ubu tuvugana ariko ndamugirira ibipimo ndaho ubuzima bwiwe bugeze. Turabona biriko biraza azokira. Wenda azokira. Mugabo uko azokira kose harakenewe amafaranga kuko hariho imiti nk'ubu dukeneye, harakenewe n'imiburiburi amafaranga agera ku 300. Muganga batanu barakora amahera. Ubwo urumva ubuzima bw'umuntu buragoye, genda wirukange hagiye uyaronka ushazana vyihuse tuvure umurwayi wacu. Urabona ko uyu muntu amugwaje, urabona ko nta kintu kimwe muhuriyeko n'umuntu uhemba ku munsi amugwaje kunyene, urumva wowe ukeneye. Niyo mpamvu ugenda umpaye nimero yawe kugira ngo hagize akantu kabanje ndagutelefona vyihuse. Birakomeye kweli. Kangere ntabaze abo nkorera. Ndabe ko ari ico bomfasha ngo tubende yakorera. Genda ubanguke. Mwamukoze aho mfashije cyane mukurikirana. Hama nomero nta telefone afise. Hari nimero ushobora gutora ko kweli. Gusa ari umuyaya dukorana. Arafise agatelefone sindiko nabwira mu yiwe. Iyo nyine ntaje. Andika. 68 Truwaye. Sawa. Ngana mufashe frame. Ugenda ukoresha ubangutse jewe ibyo nshoboye no kuri nzobikora kandi umurwayi azokira nta ngorane ugenda utekana. Mani baheze byo murakoze. Sawa musiga Ntekene muzo. Okay. Yewe kuguma wicurikiriye n'ibiki kuguma wicurikiriye habaye iki? Tari mawuca biragora. Mushikanje haragwaye ari mu bitaro. Uragira afise mushikawe? Urabona
tuvuye ku gatumba twashikiye kuba mu kigangara dushiye kuba mu kigangara hama je nadashe mvuye guhiga ubuzima ndamye twobahana mushikanje shitse muhira nsanga amufashe ku nguvu sande bamufashe ku nguvu nchandi yarangira mwe namujana kwa muganga namushikanye muganga mupinda cyambira ngo basanze yamenetse igitego Buriya tuvugana ari kwa muganga kugira vuga bizosaba ko ndondera amahirwe angana n'ibihumbi 300 none mpamvu ujana no kugira ndayakura nukuri ndabinginze kandi butuvugana mushikanje muganga ambye kwashoye gupfa amahera atabonetse ndabinginze by'ukuri mumfashe kandi mbabarire sorry banyegeje niba ndondoshaka kuyari ariko ndabona ko ntavyo mashobora byo mumfashe by'ukuri mushikanje apfugwa n'ukuri muzobamugize neza ndabinginze neza pe bareka gufukama wicare wowe umva wibereye mu bibazo cyo fukama wicara n'amaguru ntangone muzobamukoze icara nta kibazo mutama niyaza ndaza kumubwira tuvugane numve cyo ushobora kugufasha nzokubwira icyo twavugana nzoanigize neza mu cye nzotuma nemanda yakorere ntabwo rema kandi yabisha turaza kuvugana nta kibazo kandi ugire kurema urabinkorera yego ndakubwira murakoze kurema ndaza kubimubwira murakoze babyeyi murakoze ashijembere numenga uno munsi kweri sport nakoze yamvuna ku kamari ingorane presa na kosa sport ni nziza sport ni nziza mugabo uno munsi namumenga nakoze iyo kwiyagura kweri ako reka ndaza kugushorera igitutu nyine we ko tutajanye muri sport byagenze gute yewe je n'umusore ndafise itiro ryinshi numva nawe ntiwankomye nshikabyumva wagiye shamba ndanya kwisinzira Shalisa ni warwara ntuzumwire ntwara kwa muganga tugwara nzogenda muri iyi weekend nzogenda rero utagira siporo urakora abantu bafise ibiro byinshi ko naravyibuha gusa je nuko ngiriyo kwiyica nyine ukuntu nyene naje ngiye kuza ndayipungutsa je siporo ndayigira ahubwo gusa nzogenda muri iyi weekend hama burya ngaha turafise ikibazo nyabaki uwo muhungu yanabwira ko mushikiwe agwaye arafise mushikiwe ngo agwaye umuhungu yuwe umukozi wacu ariko nico n'ikibazo cacu canke n'ikibazo ciwe natwebwe yari karansaba basi nk'ubufasha kubera uwo mushikiwe yaragize ikibazo ahantu bashikiye n'ahantu baba mu kigangara hama ngo bamufata ku nguvu kandi ngo vyari bimaze igihe kinini ariko kubera uburyo bwo kugera kwa muganga abararetse umva ubu yaremvye kabisa none agwariye ngo barashitse kwa muganga ariko ngo baramupima ngo basanga n'igitereko ciwe caramenetse bivanye n'ivyo ngo bashamusha amahera menshi angana n'iraki 3 rero ariko aransaba ngo ndabe nyene twamufasha kwera akamuvura nivyo twebere turaba none agwariye muhira mwico kigangara canke agwariye kwa muganga oya yarashitse kwa muganga kuko yashitseho yaremvye bashaka mugumiza baca bamufagitira rero amahera zo kugira ngo azoshobore kwivura numva umenga kweri twogira ico dukoze nyabaki twogira ukuntu tumufasha kugira ngo aronke ayo mahera ivyo nka 300 kuko yaremeye ko yoza arayakorera akaza yakora tugatuma tuza tukamukata ko nkese mwe abagore ntama mvuga mwe ko muri birofa muri bijuju mu mutwe mutarezona neza mbega amafaranga nayo tutora cyangwa tuyaronka twakoze ndabizi ko tuyaronka twabuje none nayo kuca tutwandagaza mu barabara kubaje bose ngo amahera ari karakora ne ibyo byabi wabo nabiki twibyo biraturaba oya urabona n'umukozi wacu kandi n'umuntu yigoye kambara ico kibazo mbere none ngaho wonuma wobubaye iki je ibyo we umuntu hanzwe n'ibyiwe by'ibindi by'ubuzima niki nawe uzana ibintu by'ubupumbafu ngaho ngo tuze gufasha ko dufashe
mwenyamba mubaza ko amafaranga ari ay'umuntu atora mwiyara aragenda mwiyara rugatore turabe basi kumufasha gusa yaremeye ko zarakorera kuri ivyo mbere yanambwiye ko ivyo bireke none akorera 30,000 ku kwezi 300 yo bikora imyaka ingahe ko no mu mwaka wumva ari imyaka ingahe ujya uriza yuko yo dukorera imyaka ingahe ngahe kugira tumuhaye amafaranga yanda gusavye ko basi yarananyemereye nuko mushiki wa kiza reka no kungora ibi biherere ngaha wowe uzumuheyi wawe je undeke ivyo bindi nkazosanga wakoze mu mafaranga y'umuryango muzoca mugenda mujanye nawe cyangwa hari mu byo muzina nyimo nawe nta nakimwe gusa ndagusavye muri hari cyo muzina nyimo nawe nta nakimwe atari ko ari umukozi nta nakimwe numa rero civyo ntabyo nkeneye no kumva mu matwi yanje byahetse twa telefone bakaba kurondera uri muganga nza kubitaba habaye iki sawa ndaje amahoro ni intore yego yabasha mumenyera mushikanje amatsinda mushika so n'ubu tuvuye kuraba ngene bimeze ariko arashobora kuba yitavye